hari ibintu tutumva hari ibintu n'umufana afise ubwenge yiza adashobora gutahura n'umuntu atize adashobora gutahura hari ikintu cereke promotion cyo kenda gisubiyemo kuri ki Sadbi yameze nk'ubuzuza Sadbi burya hari n'abantu bamupostinze basi batari bake ku ma page Facebook ariko Bface ntibigeze bamupost cyangwa bateguye ibiteramo eske barabimvira bakavuga ati reka duhaba promoter amafaranga make basi bakora ku kazi ba posting kuri za mbuga zirabwa n'abantu bo hanze gusumba baba ngaha iwacu mu Burundi ivyo bintu kubiraba neza navyo nyene birica kintu wagishizemo mahera gihe promotion kwi muri ivyo ngaha mu Burundi ucumengo yarabaye Yesu urumva asohoye indirimbo hakuvuga ati jewe reka ndayirungikire naka yimvugirize kandi amuramutse naka iwana apostingire ashira kuri YouTube Chagara ati je Diamond asohoye indirimbo hari bwo bafisemo abantu bamupromotinga ana bapatia pesa yao kweli none uri Diamond nindangana na Diamond nga